Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza kuri buri murundi wese, yaba uri mu gihugu ndetse n'uri hanze y'igihugu. Biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guta igihugu mu manga, ndetse bikaba bigiye kunyuka mu minsi iri imbere, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye ndetse riteye ubwoba, ikosa adashobora kubabarirwa, kuko biboneka neza ko impande zose zamaze kumihinduka, kandi bikaba biboneka neza ko ibintu bigiye gukomera cane ku butaka bw'u Burundi. M23 igiye gufunga ikirere c'u Burundi, mu gihe Wazalendo nayo igiye gufunga imipaka yose iyihuza n'igihugu c'u Burundi. Ibi byose ikaba iri kubikora ivuga ko abasoda b'u Burundi harimwo abagambanyi batari bakeya bari gutanga amakuru kuri M23, ndetse Wazalendo ikemeza ko ingabo z'u Burundi ndi zose zitemerewe kugenda mu mihanda ya Uvira, mu ntumbero yo guhagarika ikibi kiriko kirategurwa na bamwe mu basoda b'u Burundi bamaze kwigomeka kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Wazalendo yamaze kumenya ko abo basoda bari guha amakuru M23. Ibi bikaba byayiteye ikibazo gikomeye cane, ikaba yatangaje ko guhera ku igenekerezo ry'umunani igiye gukora ibishoboka byose ngo ifunge imipaka yose ihana Uburundi na Uvira, mu ntumbero yo kwicisha inzara abarundi, ndetse no mu ntumbero yo guhagarika ingabo z'u Burundi ziriko zirava mu Burundi ziza muri Uvira. Ariko by'ukuri izo ngabo zikaba zirimwo bamwe bari gukorana bya hafi na M23. Ibi bikaba byababaje cane Wazalendo, ikavuga ko igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ifunge iyo mipaka. Ibi biriko biraba mu gihe M23 nayo yarahiye ikarengwa, kubera amadroni ari guhagurukira ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye aza gutera umutwe wa M23, ndetse hakaba hari indege za gisirikare ziri kuva Kinshasa ziza mu gihugu c'u Burundi, izindi zikava muri Afrika y'Epfo ziza mu gihugu c'u Burundi zizanye ibigwanisho bikomakomeye ndetse n'abasirikare kabuhariwe, hakaba ari kuzamo n'abacanshuro. Ibi byose nabyo bikaba byarakaje cane M23, nayo ikaba yafashe umwanzuro wo gufunga ikirere cyose cy'u Burundi, aho nta ndege n'imwe yongera guhaguruka mu Burundi canke se kugwayo. Ibi byose bakaba babikoze mu ntumbero yo gutegura neza urugamba babashe gufata Uvira bitabagoye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyonda ko, kugira ngo uko dushize ko inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibintu ntibyoroshe na gatoya ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Yiroshe mu ntambara y'abavandimwe, none igiye kumukoraho. Wazalendo ati tugomba kwicisha abarundi inzara kubera ubugambanyi uri mu basoda b'u Burundi. M23 ati tugomba gufunga ikirere c'u Burundi kubera amabi ariko arakorwa na drone ziriko zirahagurukira ku kibuga c'indege ca Bujumbura Melchior Ndadaye, ndetse n'indege za gisirikare
ziriko zirahagwa zivuye Kinshasa. Ese Ndayishimiye arerekeza he, arajya hehe? Nizihe ngaruka bigiye kugira ku Barundi ndetse bari basanzwe bigoriwe bari mu karenganyo gakomeye cyane? Byose birerekana neza ko Ndayishimiye yataye igihugu mu manga, ndetse bikaba byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihe kigeze kugira ngo Abarundi bamukure ko amaboko amaze bamwamagane, kuko biboneka neza ko ataheza ari kuganisha igihugu, ahubwo igihugu ari kugitura mu manga iteye ubwoba. Amakuru dufise ndetse dukura muri bamwe mu bajejwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko bamwe mu basoda bakuru b'u Burundi harimwo rwose abakozi ba M23 mu ibanga rikomeye cyane. Ibi na Wazalendo ikaba yaramaze kubitahura, akaba ariyo mpamvu yakoze ibishoboka byose ngo ntagire umusoda w'u Burundi wongera kujya mu mabarabara ya Uvira. Amakuru ahari nuko abasoda nka bose bakuriye abandi batanezezwa n'ibikorwa bya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi bakemeza ko Ndayishimiye icyo yakoze ari ugusambura igisirikare ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo yironyere amafaranga ashire mu mufuko we, iby'igihugu ntago bimuraba ndetse nta n'icyo ashaka kubivugaho. Ibi akaba aribyo byateye uburakari bwinshi bamwe mu basoda b'u Burundi, bakaba biyemeje gukorana na M23 mu kinyegero. Twarababwiye ko hari n'abagiye bahitamo kwishikana kuri M23, abandi bakishikana kuri Red Tabara, ndetse abandi bakishikana ku barwanyi banza bampema. Ibi byose bikaba biriko birakorwa mu ntumbero yo kugira ngo bakinge ikibi kiriko kirategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru ahari kandi yizewe, ibi byose Wazalendo yamaze kubitahura, imenya ko abasoda b'u Burundi bariko barakorana bya hafi na M23, ndetse bamwe muri abo basoda akaba aribo bagenda batanga amerekezo yaho M23 ica kugira ngo ibashe gufata umujyi. Ibi bikaba byarakozwe mu mujyi wa Bukavu, aho ingabo z'u Burundi zimwe zikorana na M23 ariko bitazwi na leta y'u Burundi arizo zafashije bikomeye M23 kugira ngo ifate umujyi wa Uvira. Amakuru dufise nuko bamwe mu ngabo z'u Burundi batishimira ibikorwa na perezida wabo, aribo bakoranye bya hafi na M23, dore ko M23 umujyi wose ijya gufata iwufata yabanje kuwugeramo. Amakuru ahari nuko na Uvira ndetse n'ibindi bice byegereye Uvira M23 hose yamaze kugeramo, ikaba iri mu banyagihugu ndetse ikaba yaramaze kugezamo n'ibigwanisho. Amakuru ahari nuko M23 byose iriko irabifashwamo n'abasoda b'u Burundi batemera ibyo Ndayishimiye akora, ndetse banifuza ko M23 igihe yabimaze gufata Uvira yahita ihindukira igafasha bamwe mu barwanyi b'u Burundi, nabo bagafata u Burundi bakabukura ko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose nibyo byarakaje Wazalendo, bakaba batanze igihe cy'uko ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icyenda 2025 nta murundi n'umwe uzaba wemerewe kwambuka umupaka ajya muri Kongo. Ibi bikaba bishobora gutuma ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi bwikubita hasi ku rugero ruteye ubwoba na rijya. Benshi bemeza ko ubukungu bwari bwaramaze kujya hasi. Uti gute? Abarundi batari bakeya basumira muri Kongo, niho bakura ibipfungurwa bitari bakeya. Ikindi kintu gikomeye cyane kiva muri Kongo kitari kuboneka uyu munsi ku butaka bw'u Burundi ni igitoro. Igitoro kiva muri Kongo gisa naho aricyo gitunze Abarundi. Murazi ko u Burundi bumaze imyaka hafi yose Ndayishimiye ari ku butegetsi nta gitoro kiboneka. Amezi agiye kuba 40 ata gitoro kiboneka ku butaka bw'u Burundi gikwiriye, kugeza naho abajejwe ibimenyesha makuru CNC mu Burundi bavuze ko nta munyamakuru n'umwe wemerewe gukora ku nkuru ijyanye n'igitoro. Murazi ko n'umwe mu Babirigi yarasanzwe ari mu Burundi ahagarariye ishirahamwe yafashanyaga n'u Burundi ndetse n'Ububirigi mu iterambere, naho nyine ubu tuvugana yamaze guhabwa amasaha 48 ngo abavuye ku butaka bw'u Burundi. Byose imvo nta yindi nuko yagaragaje akababaro ndetse
n'akarenganyo abarundi bariko baracamo kubera ibura ry'igitoro. None niba abarundi baburaga igitoro mu buryo bumeze uku, cyinshi cyavaga muri Kongo, ubu bigiye kugenda gute mu gihe Wazalendo izaba imaze gufunga imipaka? Ese niba M23 koko igiye gufunga ikirere c'u Burundi, byo bigiye kugira izihe ngaruka zikomeye ku gihugu? Birumvikana Uburundi bufise ikibuga cy'indege kimwe arico Melchior Ndadaye. Ico kibuga c'indege nicyo kigwaho ingenzi ziturutse hirya no hino ku isi zije mu Burundi, ndetse akaba nacyo gihagurukiraho abarundi bajya mu bihugu bitandukanye biri hanze, mu bihugu bitandukanye, yaba bagiye gushaka imibereho, yaba bagiye kuzana bimwe mu bidandazwa, ndetse n'ababa bahunze igihugu kubera ubuzima bubi bukirimo. Birumvikana neza ko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu. Ni ukuvuga ko inzira izaba isigajwe ari imwe gusa, ni uguca n'amaguru. Ikibazo rero kiza gukomera ni uko n'amaguru naho bigoye cyane. Inzira izaba isigaye ni ukuva Tanzania winjira mu Burundi, kuko Kongo yo urumva ko inzira yo ku butaka izaba yamaze gufungwa. U Rwanda ho murazi ko bimaze igihe kinini leta y'u Burundi yarugaye imbibi, none abarundi bagiye kuba abandi. Murazi ko niyo nzira ya Tanzania igoye cyane, kuko ari inzira irimwo amashamba menshi cyane, ndetse mukaba muzi n'ingene abarundi bariko barafatwa muri no minsi bageze mu gihugu ca Tanzania. Ni ibibazo bikomeye cyane, ndetse n'irangira burundu y'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ibi birerekana ubushobozi buke ndetse no kutiyumvirira ku neza y'abanyagihugu biranga ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye yaba araba inyungu z'abanyagihugu, ntaba yaratumye abana b'u Burundi bahonera muri Kongo, ntaba yarugaye imbibi zihuza u Burundi n'u Rwanda, ntaba n'ubu munsi yarisutse mu ntambara y'abavukana, kandi iyo abavukana bariko barashamirana ukuramwo akawe karenge ukarabara ku ruhande, iyo udashoboye gukora igishoboka cyose ngo uheze ayo matate yabo, ariko nta n'umwe ugiye ku ruhande rwe. Ndayishimiye we yashize imbere inda yiwe, ndetse ashigikira n'akarwi ke gusa. Ikiboneka co ni uko bigiye gukwegera akarambaraye igihugu c'u Burundi. Abarundi bari hirya no hino, yaba ari mu gihugu ndetse n'hanze y'igihugu, bari mu bwoba bukomeye cyane. Baribaza aho ibi bintu bigiye guherera, bakibaza igicumuro bagize ku Mana. Murazi ko hari n'abamaze iminsi bavuga ko rwose bavukiye mu Burundi, bakaba barakuriye mu Burundi, ariko bakaba bemeza ko badashobora kwemera na gatoya kuba abarundi, aho benshi bariko barisabira ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ibi nta handi biriko biraturuka, nta handi ni uburongozi bubi cane buriko buribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakemeza ko aho ibintu bigeze, aho kugira ngo igihugu kibure burundu canke gitembagare burundu, umuntu umwe yatembagara. Ibi bikaba ari byo biri gutuma abarundi benshi, yaba abari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, bakora ibishoboka byose kugira ngo bahuze imbaraga, bikure ko ubutegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi bumaze imyaka myinshi bupfukamye mu nda abarundi. Ndayishimiye yavugaga ko hari abatuma ibintu bitagenda neza mu gihugu. Afunze Bunyoni, abarundi barumiwe, barategereje ko ibintu bihinduka, kugeza n'uyu munsi aho guhinduka byaciye byunyuka kurushaho. Benshi rero barabona neza ko Ndayishimiye atacindi agamije uretse gusambura Uburundi agashira mu mifuko yiwe. Ibi akaba ari byo byatumye abarundi aho bava bakagera batanguye gushira hamwe kugira ngo bikure ko ubutegetsi bwiwe. Bikaba byamaze no kugera mu gisoda, aho batanguye gukorana bya hafi na M23 mu ntumbero kugira ngo nabo ibafashe kwikiza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ibi akaba ari byo byarakaje cyane aba Wazalendo, bagafata umwanzuro wo guhagarika ingendo hagati y'u Burundi ndetse na Kongo. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane, ndetse akaba ari ibibazo biteye ubwoba. Ese Ndayishimiye aremera kuva ku izima
ndetse yemere gukorana n'abarundi bashaka guhindura ibintu. Ese aragumya gutsimbarara mu gukorera amafaranga yirengagize inyungu z'abanyagihugu? Ibi nibyo bibazo abarundi batari bakeya bibaza, bakavuga ko aho bigeze abarundi b'umutima, inzego z'umutekano yaba abakora mu iperereza yaba abakora mu gipolisi, igisirikare, bose bakwiye gushyira hamwe kugira ngo batabare igihugu. Ni byinshi tubandanya kubatohoreza, nitujya tumenya bishasha turajya tubashikiriza tunyuze kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.